Ndabaramukije bakunzi ba télévision Isanganiro kaze mu makuru yo kuri no wa mbere twabateguriye akaza kubagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Ikibano nticari gikwiye kwinuba abagendana ubumuga bwo kutabona bishikirizwa n'abagendana ubwo bumuga bari mu kigo uwiragiye aho basaba gushigikirwa mu bijanye n'amagara y'abantu naho ingwara ya kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko abakenyezi n'abigeme ngo bakwiye kuyipimisha hakiri kare nk'uko bishikirizwa na Joseline Kanyange ajejwe ivuriro riri mu kigo ABUBF mu kanya nido ryano makuru. Ndase kuba ikaze murano makuru ikumigwa haba mu miryango canke mu mashure ni zimwe mu ntambamyi abagendana ubumuga bwo kutabona bagira mu nzima bwabo bwa misi yose bivugwa n'abagendana ubwo bumuga eka mbere n'ababafasha bo mu kigo uwiragiye aho bagenzi bacu bagendeye kuri uno wa mbere itariki 4 gitugutu kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubwo bumuga bagasaba gushigikirwa inkuru dukesha Ahmed Mutore. Abagendana ubumuga bwo kutabona ngo bagira ingorane zitandukanye mu buzima bwabo bwa misi yose. Ugukumigwa no kutoroherezwa mu nyigisho biri mu bibashikira nk'uko bimenyeshwa na Violette Mugisha, umwe mu barerewe mu kigo citiriwe Uwiragiye kiri mu Gakungwe muri commune Kabezi intara ya Bujumbura, ikigo kireza abagendana ubumuga bagera kuri 83. Keshi ntidukunda kumenyekana, ikindi ugasanga beshi abana mu miryango barabakumira, ugasanga kuja kwishure ntibishoboka, ugasanga naho yogenda ugasanga mu miryango ntibamukurikirana nkuko babakurikirana abandi bana, ugasanga bamwe babajana gusega kandi nabo barabana nk'abandi bari bakwiye kubakurikirana nkuko bakurikirana barya abandi babapfukana babona, kuko naho bapfutse uri nk'abandi ukaza kwisanga utabona. Godanse Berahino agendana ubumuga bwo kutabona neza akaba ari umwe mu barezi bo mu mwaka wa mbere w'amashure shingiro mu kigo Uwiragiye aratubwira zimwe mu ntambamyi abagendana ubumuga bwo kutabona neza bagira mu mashure. Mu gihe uba ufise ubumuga ukaja kwigana n'abandi badafise ubwo bumuga atari ubungira ngo biriko biraza buke buke mu minsi heze waragira ingorane cyane, urasanga mwigisha atakwitwararika kuko urateba cyane. Ico gihe rero cyashaka kunyarutsa cyane akajana na babandi batamugora, muca mwumva ko umutigiri munini ari wabo babona, uca usanga biriko biramugora naho nyene mu mutwe akumva ko biriko biramutesha umwanya cyane. Hoba rero guhimiriza leta n'amashira hamwe abishoboye bagahimiriza muri abo mashure nyene yabo bantu kugira bumve ko nibakira uwo mwana bategereza kuzomwitaho nkuko bitaha abandi bana. Ukumvirizwa no gutahurwa biri mu vyo abagendana ubumuga bwo kutabona bakenera kugira bagira amagara meza, bivugwa na Urbain Irakoze asanzwe akurikirana amagara y'abarerewe mu kigo Uwiragiye. Kuvyerekeye amagara yabo, kubaganiriza, kumenya uko bamerewe, kumenya uko bagwaye, bisaba ukwihangana, ukabumviriza kandi ukamenya n'ingene ushobora kubakirana igishika. Kamo rero notera abasanzwe bavura mu mihinga itandukanye nuko boza baramenya umuntu wese kujya baba baranabitunganirijwe mu mashure baba baragiye baracamwo, kumenya kwakira umuntu wese muri ubwo butandukane buba buhari kuvyerekeye ko kutabona neza. Sylvie Uwiragiye arongoye ico kigo asaba leta kubandanya ishigikira no gutera intege abakora bene ico gikorwa cyo kurera abagendana ubumuga. Cyane turatera akamo nka leta kuko ababara tureze nabana b'igihugu nabana b'u Burundi, twebwe rero iyo duteye akamo duhera kuri nyakubahwa, nuko rero twebwe turizeye yuko bazoza baradushikako bakalabaho turereye abana b'igihugu na cyane kuko tuba turiko turakora ibikorwa bifasha igihugu. Itariki 4 z'ukwezi kwa gitugutu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga bwo kutabona.
Tugushimire Armel Mutore kuri iyo nkuru. Abakenyezi n'abigeme ngo basabwa kwipimisha ingwara ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko bivugwa na Joseline Kanyange ajejwe ivuriro riri mu kigo ABF yabishikirije kuri uyu wa mbere mu gihe hariko haba igikorwa co gupima ku buntu iyo kanseri. Uwajejwe ico kigo asigura ko muri kino gihe abariko baripimisha bagabanutse kandi uwo mugera uhari tumukurikire. Kenshi iyo tubonye abantu basuye kuvyibagira turasubira tukabibutsa, ni naco gituma rimwe mu mwaka twama twiyumvira ko twoshiraho isekeza ryo gusubira kwibutsa abantu ko benshi usanga bavyibagiye. Imisi yose turagira ibya depistage y'ubwinjiriro bw'igitereko. Iyo aje kare akaba yarakurikiranye kare ibyo kupimisha imbere y'igihe, kenshi n'ukuri turabona bagira bibafasha. Abipimisha uwo mugera baba bafise kuva ku myaka 25 kuduga gushika ku myaka 50. Mu bisanzwe niyo umujene yagize imibonano mpuzabitsina atikingiye arashobora kwandura uwo mugera akamarana igihe kinini uri muri we, kuko bigenda kuboneka vyaratevye. Ni naco gituma duhera kuri iyo myaka 25 kubera ubu kicibitse muri we kugira ngo babandanye babapima. Akamo twobatera nuko mu kwipimisha batorinda ko barinda kugira ivyo bimenyetso, boza barabigira kenshi duhereye kuri ya myaka 25 bakabigisha kenshi rimwe mu mwaka, ntaco bibatwara, kugira ngo umuntu aze arisuzuma hakiri kare, areke kwisuzuma byaramaze gushika kuri. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'agateka k'abana aho hibonekeza igurirana ry'abana bo mwibarabara hano mu gisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu ba televiziyo Isanganiro batembereye abo bana basigura ko babitegwa n'ubukene. Commissaire Jacques Nshimirimana ajejwe ibibazo mu mugwi CNDH mu gateka k'abana akavuga ko hakenewe inguvu za bose kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuturama. Inkuru tubaza Oda Ndayishimiye. Ni mu gatondo ka kare ushitse habo bana baraye mwibarabara, usanga abagisinziriye bamwe baryamye ku bikarato, abandi mu mifuko, abandi nabo baryamye mwibarabara uko nyene. Umwe muri abo bana bo mwibarabara avuga ko ubukene ari bwa hanini bwatumye ava mu ishure akaja mwibarabara. Kubera ubukene nabonye tubaye nabi, turangwa n'ifungurwa, amakaye vyaragoye ko bangurira amakaye, shakoshi byaragoranye, cyafata umugambi wo kuza mwibarabara. Ubuzima babayemwo rero ngo ni bubi cane, nayo ngo kugira baronke ico bafungura barinda kuja gusabiriza. Tubayeho nabi mu gufungura nyene, turarondera nyene, hariyo abo usanga bagiye kwirabika, abo usanga barimo barasabiriza kugira turonkayo kurya, cyangwa usanga aciye nk'umubosi ngara duhereje. Komiseri ajejwe ibijanye n'agateka k'abana mu mugwi w'igihugu wigenga CNDH Jacques Nshimirimana avuga ko kugira ico kibazo gitorega umuturama, inzego zitandukanye zohagurukira rimwe maze zigashira inguvu hamwe. Mvuye ko bisaba yuko inzego zitandukanye zihagurukira rimwe, ntiduterane ko de responsabilité ngo ni kibazo ca leta, kuko leta tuvuze leta tuca twumva ubushikiranganje bujejwe gufatana mu ubushikiranganje burimo umushikiranganje burimo n'abakozi baba bafise amabanga batandukanye, naho nivyo navyo biba birimo. Igihe rero dushize ingufu hamwe nabo baba bajejwe ico kibazo ku rwego rwo hejuru, birafasha cane gushikira ryahangiro tuba twihaye, gusumba igihe umuntu yicara kavuga ngo bingo nivyo kwa naka, ugeze mu bushikiranganje ngo nivyo mu mashirahamwe, ugeze mu mashirahamwe ni vya ONU ngo ni UNICEF, ugeze muri UNICEF ngo ni vya leta, abantu bakaguma batana ko de responsabilité. Ni kibazo gisaba ko dushira ingufu hamwe kandi byaratanguye, hanyuma tukiga de nouvelles stratégies
de travail. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 leta y'u Burundi yagize ico kibazo cigurirana ry'abana baba mwibarabara, ikibazo gihanze igihugu co gutorerwa inyishu mu maguru masha. Amakuru twabateguriye arabandanya. Abarundi n'abakongomani bakora mu nyubako z'ubwato ngo barashimishwa no kubona baronse akazi inyuma y'amezi 3 batanguye ako kazi. Matayo Ponyo, umwe mu barongoye ivyo bikorwa, amenyesha ko atakibazo bafise cyo kuronka ibikoresho, agahamagarira nyabuna abagwizatunga gukora n'ubundi bwato kunguruza ibidandazwa. Idonido na Mireille Kanyange. Ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku birometero 21 uvuye mu gisagara ca Bujumbura muri komine Kabezi kwibarabara ry'igihugu numero 3 Bujumbura Rumonge niho ubona mu kuboko kw'iburyo ubwo bwato busizwe ibara ritukura n'irindi rimeze nk'igera. Umanutse gato hari abakozi 25 bakora ibikorwa bitandukanye harimo gusudira. N'abarundi 14 n'abakongomani 11. Simeon Nkunzimana afise imyaka 32 numwe muri abo aturuka muri zone Kinama komine Ntahangwa, ashima akazi yaronse. Sanzwe n'umusudere niko kazi nsanzwe nkora, ndasudira nkakata nk'abantu bafise imitahe yuko bokoresha ubwato, kubera ubwato burafasha cyane cyane ku bantu baja kurangura ibintu by'ibidandazwa bazana no mu Burundi. Chance Kasari n'umukongomani akorera ngaho nyene, ashimishwa n'akazi yaronse n'ukungena akorana n'abarundi. Hapa tunafanya kazi yenye, aha dukora kazi tuzi no ku maso biraboneka ko tutagakekeranyako. Dukora akazi gasaba ingufu kandi biboneka ko tutagakekeranyako, kandi aka kazi nako twahoze dukora. Akasa ka mbere twaranabikoze muri Lake Kivu, hari ubwato bwinshi tumaze kubaka. Ubusu bwa mbere nyingi tumeshajenga, ni kusema hii sio ya kwanza. Richard Ndikumana asanzwe avuka ho mu Kabezi hafi y'ahakorerwa ubwo bwato, abona ko gukora ubwato vyogwizwa n'akazi kakaboneka ku bwinshi. Cynthia Ndacayisaba nawe n'umukenyezi umwe akorera ngaho, ajeje gufungurira abo bakozi. Hano naje mu kazi kerekeye kubafasha ibyo gufungura n'abantu nkanje, kandi akazi iyo uhagurutse urondera akazi nturaba ngo nakazi runaka cankwe ngo n'abantu runaka, kuko iki gihe kuronka akazi ni kibazo. Kandi uri umudamu ntakiraza ko twifata nk'abadamu, cha twifate nk'umukobwa. Akazi n'akazi, ikintu kiguha ico ufungura cyangwa ico ugabura umuryango n'akazi. Ubwo bwato buzotwara amatona ari hagati y'1500 n'1800. Ponyo Baruti Mathieu, umwe mu barongo ivyo bikorwa, avuga ko atakibazo cyo kuronka ibikoresho bagira, kandi ngo kwiyunguruza biciye mu mazi birazimbutse. C'est un transport. Ubwato nk'ubu bushobora gutwara ibintu birenga ivyogiye muri kamyo agitrose 50 bukabitwarira rimwe. Uravye ico vyotwara ibitoro hamwe n'ibindi uciye mibarabara, ubwato rero ni bwiza uciye mu kiyaga. Uwo muhora ni butuma Burundi buhura na Zambia, Kongo na Tanzania. Kongo, la Tanzania. Ubwo bwato bw'umurundi bukorewe mu Burundi bwatangwe gukogwa mu kwa gatandatu no mwaka, bitegekanijwe ko buzorangira mu kwa 4 umwaka uza. Tuve hano mu gihugu dusimbire hakurya y'amazi. Amatohoza mashasha yakozwe n'imenyesha makuru vy'ikigo ICG vyerekana ko abakuru b'ibihugu benshi babitse amatungo yabo mu mashira hamwe offshore kugira ntibarihe amakori mu bihugu vyabo, nkuko tubikesha ikinyamakuru France 24. Mu Faransa naho muraza gukurikira inkuru ku wahoze atwara ico gihugu Nicolas Sarkozy, aho yagiriwe n'icaha cuko yakoresheje amafaranga havuye mu nzira zitemewe mu myamamazo ya 2012, aho yaciye yunguruza urubanza, nkuko tubikesha bagenzi bacu ba Euronews. Ni inkuru mwatorokanijwe na Francine ndiho kubgayo. Uhuru Kenyatta, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, abakuru b'ibihugu batatu b'abanyafrika bakiri ku butegetsi bacafujwe mu bijanye no gukoresha amafaranga y'umurengera.
urunani rwamenyesha makuru bakora amatohoza Pandora Papers gwerekana ko bose bihagiye amatungo adatahuritse mu bindi bihugu kugira abanyegeze ubutunzi bwabo. Muri iyo dossier umukuru w'igihugu ca Kenya asanzwe afatwa nk'akarorero mu kurwanya igiturire, aravugwa cyane na bamwe mu bari mu muryango wiwe. Ayo matohoza kerekana ko bafise amashira hamwe ashika kuri 7 hanze y'igihugu, 2 muri Panama n'5 mu mazinga yo mu Bwongereza. Amafaranga arenga miliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika yaragiye uko atarisha amakori. Umukuru w'igihugu ca Congo Denis Sassou Nguesso nawe nyene yoba yarashinze ishira hamwe mu Bwongereza imyaka igera kuri 20 yinjiza amafaranga agera ku miliyoni 150 z'amanyaburaya ku mwaka avuye mu ishira hamwe ryo kubaka Escom Congo. Ubwo runani rwamenyesha makuru ruravuga kandi izina rya Ali Bongo. Ikinyamakuru Le Monde cerekana ko uwo mukuru w'igihugu ca Gabon akiri umushikiranganje wo kwivuna abansi nawe nyene aho mu Bwongereza yarahafise amashira hamwe 2 gushika mu mpera z'umwaka wa 2000. Bose hamwe n'abategetsi bashika kuri 40, abagabo n'abakenyezi bari ku mugabane wa Afrika. Ahanini ivyo bagirizwa ngo ntivyotuma bakurikiranwa n'ubutungane. Uwo yahoze arongoye igihugu c'Ubufaransa nawe yashimye kunguruza urubanza yari yaciriwe ku munsi wa 4. Nicolas Sarkozy yaciriwe gufungwa umwaka wose, akaba yagirizwa kuba yakoresheje uburyo burenze mu matora mu kwiyamamariza ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Umukuru wa sentare yemeza ko Sarkozy yari yabwiwe ko ashobora kurenza amafaranga yagenewe iyo myiyamamazo, ariko ntivyamubuza kubandanya. Abandi bantu 13 nabo nyene baraciriwe urubanza. Uyagira ati ibi bintu bingeza ahantu sinumva nshaka kunguruza urubanza. Ati nta n'uburyo nifitiye. Abafaransa babicishije ku mukuru wa sentare banciriye urubanza ku vyaha nemera. Imyiyamamazo ya Sarkozy mu 2012 yatwaye uburyo bugera ku miliyoni 42 zirenga z'amafaranga y'abanyaburaya, hafi kugwiza na 2 uburyo bwari butegekanirijwe ico gikorwa. Mu kwezi kwa 3 akaba yari yaciriwe kandi gufungwa yagirizwa gusuma urusaku mu kumviriza abantu ku matelefone. Ningaha amakuru avuga muri rurimi rw'ikirundi twabateguriye haciye arangirira. Mwakoze kubona mwabanye natwe, mugira ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro. Isa